ce dimanche matin, kuri uno winga mu je salue gitondo tous les frères et sœurs ndamukije bene data bose bo mu isi yose qui se sont connectés à ce bashoboye service divin kwifatanya na kino gikorwa c'Imana mu izina ry'umwami Yesu Kristo, avec la parole tirée de hamwe n'ijambo Corinthiens 1, ryo mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa gatatu gushika ku murongo w'icenda. 1 Corinthiens Abikorinto ba mbere du verset 3. igice ca mbere umurongo wa gatatu gushika ku murongo w'icenda. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo. Verset 4. Je rends Kane. à mon Dieu de continuer l'action de grâce à Ndashima Imana yanje na ntaryo ku bwanyu vous a été accordée. kubw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu. En Gatanu. effet, Kuko muri byose vous avez été enrichis en lui de mwatungiye muri we choses, de tout mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose. Verset 6. Car le Gatandatu. témoignage de Christ a été Gushingira intahe Kristo en vous. kwakomejwe muri mwebwe. Indwi. Vous ne manquez donc Bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza en attendant mwiteze manifestation guhishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Christ. Amen. Verset 8. Qui vous Murongo donnera w'umunani. aussi de la fermeté. Niwe azobakomeza gushika ku iherezo. Louange et remerciement. Amashimwe nabe ay'umwami. Ndabisubiyemo. Qui vous Niwe vous donnera murane niwe azobakomeza jusqu'à la fin, gushika ku iherezo qu'au jour de notre kugira ngo ntimuze mugawe kuri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. exemple de reproche. Verset 9. Mu Fidèle icenda Dieu, Imana niyo vous kwizerwa avez été appelés yabahamagariye avec son Fils. kugiranira ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Louange et remerciement. Amashimwe ni guhimbazwa bibe by'umwami. Mwene data na mushiki wanje turashima kubw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Est esprit ni mpemu et vie. atanga ubugingo, Elle accomplit en ce risohoza muri ba bandi baryizeye c'est pourquoi Dieu igituma Imana a envoyé. yarirungitse. Ce matin encore, Muri kino gitondo kandi je vais maintenant ndagomba ubu lire gusoma une parole de salutation. ijambo ry'indamukanyo za mwene data Frank. Frères et sœurs bien Bene data na bashiki banje bakundwa Christ, muri Kristo, unis par l'amour divin. Je vous dufatanijwe n'urukundo rw'Imana, ndabaramutsa mu buryo bwo mu mutima hamwe n'amashimwe kubwo ivy'Imana yakoze, la parole hamwe de n'ijambo l'apôtre Jacques iryo intumwa Yakobo a écrite. yanditse. Jacques 5, verset 13. Yakobo 5 umurongo wa 16 ngo umuntu muri mwebwe nabagwara asenge, umuntu niyaba amerewe neza aririmbe amashimwe. Nous entendons actuellement parler de beaucoup de détresse, Uno munsi turumva hari akaga kenshi prières qui montent. n'amasengesho aduga ku ntebe y'Imana. Moi aussi, Jewe nanje ubwanje à 90 ans, ku myaka 90 surpris. nanje nafashwe giturumbuka Lundi ku wa mbere 22, tariki za 22 z'ukwezi kwa kane j'ai été transporté à l'hôpital najanywe mu bitaro avec des gyrophares. n'amajirofari, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana Calcul ibiharuro biliaire infecté mu rwagaga byari byafashwe, ibyari byanteye byarankuwemwo ku wa gatanu uheze, nanjye naritahiye imuhira. Je vais bien, Ubu meze neza, mais malheureusement je ne peux pas ariko rero raconter
ibibabaje sinshobora kurira za ngazi 20 ziduga mu cumba cyo gufata ubutumwa. Nico gituma ndabasavye mwese mu bwoko bwose mu ndimi zose mubandanye kwizigira umwami gushika kugusohora kuguheraheza ukuri ku muryango wacu. Bene data na bashiki banje bakundwa, nagomba kandi gushimika mu izina ry'umwami yuko abo bose bizeye ubutumwa bw'Imana kandi batahagaze ku bukozi bwa mwene data Branham, ariko kandi bakomejwe n'ubutumwa bwiza buriko bwabandanije uno munsi bakaba babaye mu gutegurwa kwabo. Umwe wese nabyibwire by'ukuri mu buryo bwa Isaka twebwe turi abana bisezerano. Amen. Kuri ivyo nagomba kongera ko ibindi kandi byanditswe mu ijambo ry'Imana. Iyo isezerano ry'ukugaruka k'umwami Yesu Kristo ririndiriwe, mushikame neza, muhagarare neza, muririndire kuko rirashitse. Nta nkeka. Imana ibahezagire mwese, na cane cane abasobanura mw'isi yose. Amen. Turumva ubu ubu twumve igibwirizo ubutumwa bwiza busubirwamo. Imana ibahezagire. Ni mwene so Frank. Amashimwe nabe ay'umwami. Nanje ubwanje nagomba kwifuriza bose ikaze mu izina ryera ry'igiciro ry'umwami, kandi mvuge inyota iri mu mutima wanje, mu bwina bw'umutima wanje, yuko muri no misi dufise uguhura n'Imana bigaragara, dushobore kugira umwimenyerezo ugaragara n'Imana. Ntidukore gusa umugenzo wa Pentecote, ariko tugire umwimenyerezo wa Pentecote nk'uko bene data na bashiki bacu babirose ku ntango. Ndafise ukwemezwa yuko nitwahagarara neza dufise ukwizera nk'uko Bibiliya ivuga bihuye n'amasezerano ya Bibiliya, Imana izosohoza, izokwemeza ijambo ryayo. Uno munsi twihutire ku ijambo. Mwese nari kubifuriza kaze umwe wese, ariko nabikoze muri rusange. Ni byiza nk'uko ubushuhe bwo ku isi budushusha imbere n'inyuma, natwe turakeneye umuriro wo mu ijuru kugira ngo tuve ku bukonje bwa hano bw'imihemu. Twese turakanye, turakonje. Umuriro wo mu ijuru uza kuba ikibazo, inyishu. Haranditswe kuri we ngo azobabatiza muri muhemu yera no mu muriro. Umunsi wa Pentecote ntiwari umunsi w'ubutumwa bwiza canke igihe cyo kurindira, nticari igihe cyo kwinezereza canke cyo guharira, cyo kuvugana, ariko cari igihe c'amasengesho, cari igihe cyo kurindira, cari igihe cyo kwitegura mu buryo bw'imbere mu mutima kugira ngo bakire ico Imana yasezeranye. Mu buryo budasanzwe kubw'ubukozi bwa mwene data Branham. Kumbure reka mvuge hano ugutangaza biciye ugufi ko umushiki wacu Branham yarapfuye itariki 12, bamushinguye itariki 16. Ubu nawe ari iruhande y'umwami. Ico dushobora kuvuga tuba tuti hahigwa abapfa bapfira mu mwami guhera ubu. Nous n'avons pas besoin de pleurer les morts, bien au contraire.
igihushane twebwe twe tukiri hano kumbure dufise ibigeragezo tugomba kurengera, dufise intambara tugomba kurwana nazo by'ukuri twebwe ntitumerewe neza gusumba abari imbere y'umwami. Ariko mwene data Branham avuga ati niwe yashize ijambo ry'Imana imbere muri kino gihe. Cyo ntibyanejereje benshi, bararose imyimenyerezo, bashize imbere ibintu bya mbere, ibintu by'igiciro kandi bitandukanye. Ariko Imana yarungitse umuhanuzi jambo kugira ngo ahamagare umugeni jambo ngo asohoke. Turazi yuko mu isezerano rya kera ijambo ryaza ku muhanuzi kandi bazana ijambo iryo bari bakiriye. Ntibari abahanuzi baza kuvuga imyimenyerezo, ariko bari abahanuzi abo Imana yari yavuganye nabo, bari bafise gusangira n'Imana. Byari bijanye n'abahanuzi ijambo, ababura umugambi w'agakiza. Kandi mu isezerano rishasha turasoma yuko n'abagabo bari basunitswe na Mpwemu Yera, nibo batangaza ibyo twumva n'ibyo tubona ubu. Turazi kandi yuko hafi y'imyaka 2000 ibintu byinshi byarasobanuwe, birahindagurwa. Mbere inzira ija ku Mana barayigize idashoboka, barayizibira. Ariko Imana yararungitse integuza imbere yo kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi yararungitse integuza imbere yo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo. Imyimenyerezo ihambaye iyo twarose ibyo ufise, kumbure ibyo ufise by'igiciro bigomba kuba bihuje n'ijambo. Ijambo ry'Imana mu by'ukuri nico kintu tugomba kugenzurisha ibintu byose. Naho rero impemu zisha zitandukana. Iyo ari iby'imyimenyerezo turashobora kubona, abantu barashobora kubona ibintu uburyo n'ubundi, ariko iyo ari bijanye n'ijambo ry'Imana ubibona gusa biciye muri Mpwemu wavugira ku bavugishwa, wabahumekera kugira ngo bazane ijambo. Umuntu atabibonye biciye kuri Mpwemu w'Imana, we yarihumetse akaritanga, aribona ricuritse canke ntaribona na gato. Ni kimwe muri ibyo bibiri. Ntidushobora kubona cyangwa ngo tumenye neza yuko iyo ijambo ry'Imana kiretse turihishuriwe na Mpwemu w'Imana. Kandi Yesu yatanze isezerano yuko Mpwemu Yera azoza kandi azoturongora mu kuri kose. Kandi aravuga Mpwemu Yera nk'umwigisha, akavuga ati azobahishurira ibyo bizoza, azofata ibiri byanje azobibatangariza. Yohana 16:15. Igihe cyose amakete yo kurungika aravuga ngo ufise ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Ubutumwa buhabwa marayika w'ishengero, uko niko byanditswe ku ntango y'icete cyose cyo kurungikwa. Hanyuma ku marayika w'ishengero ngwandika ku mpera
ntihavuga ngo ufise amatwi niyumve ico marayika w'ishengero afise avuga, ariko ico mwemu avuga abwira amashengero. ntitubona kandi ntitwumva umuntu uwo Imana ikoresha nk'igikoresho, twe twumva ijambo rihishuwe na mpemu. twumva impemu w'Imana atubwira, ariko uno munsi n'ejo turagomba kuraba ido n'ido umwimenyerezo wa Pentecote mu buryo bushoboka. dusome mu buryo bugufi ku byanditswe byera kw'icyo n'ibyo mwene data Branham yavuze kuri icyo kigwa, kuko ndazi yuko hariho kubona ibintu bitandukanye ku mubatizo wa mpemu no kuri uwo mwimenyerezo udasanzwe w'indengakamere. iyo dushatse, nimba dushaka by'ukuri gukora uwo mwimenyerezo n'Imana muri no minsi ibiri, dutegerezwa kuba twiteguye kugira ngo dushire ku ruhande ibyiyumviro byacu byose. dutegerezwa kuba twiteguye kuvuga ngo ego ku ijambo ry'Imana hamwe n'umutima wacu. Imana ntizo kwigira yemera iby'iwawe n'iby'iwanje. twe tugomba kureka iby'ijambo ry'iwe tukaryemera, bitagenze uko ibintu ntibiza kugenda neza. mu mugwi wose mu kwizera kose baragerageza kwinjiza Imana mu buryo ubucange ubundi muri gahunda zabo, ariko hamwe n'ishengero ry'Imana ni igihushane. si twebwe tugerageza kwinjiza Imana muri gahunda, ariko n'Imana itwinjiza muri porogaramu yayo. ni itandukaniro rihambaye. kumbure twebwe ntitubibona muri kino gihe, ariko itandukaniro by'ukuri ni rinini cyane. turashobora twese kugira urudandaza rw'idini biriho hose, ariko ishengero rya Yesu Kristo riri ahantu gusa aho umwami Imana avuga nk'umukuru, nk'umutwe, aho agenda hagati y'ibiterekwa indwi kw'amatara, aho ashobora kwihishura akavugana natwe. nagomba gusoma umurongo wa 3 mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa. byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3. kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. murongo wa 4. maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. murongo wa 5. kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpemu yera. amen. kanya gato inyuma y'iyo 6, nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? umurongo w'7. arabishura ati, si byanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. 8.
ariko muzohabwa ubushobozi. Amen. Mpwemu yera niyabazako muzoba ibyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yuda hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Murongo w'icenda. Amaze kuvuga cyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Amen. Murongo wa 10. Bagihanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. 11. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru, azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Ubwa mbere aya majambo gushika hano, aha niho umwami Yesu yakoze amajambo yo gusezera abiwe, amajambo ya nyuma ayo yavuze hagati y'abiwe imbere yo kuduzwa mu ijuru. yarimwo gusa itegeko ry'ubukozi, ariko kandi yarimwo ukwambikwa ubushobozi bwo mu ijuru kugira ngo bashobore gukora neza icyo gikorwa cy'ivugabutumwa mu ntumbero, mu sobanuro y'Imana. Ntidushobora gukora icyo gikorwa cyo gutumwa cy'Imana kiretse gusa tumaze kwambikwa ububasha bw'Imana. Kandi murabizi neza abantu barashobora kwishura ibibazo mu buryo bwa kimuntu, ariko Imana itegerezwa kwishura ikibazo c'Imana. Inyishu z'abantu nta na kimwe zitumarira, ntiziduhaza n'igihe kirekire. Birashobora kugaragara ko umenga zodufasha akanya, ariko hanyuma hagaca haza igihe n'isaha aho bidakwiriye yuko abantu bishura ku kibazo c'Imana. Ikintu ciza mu nyishu y'Imana nuko bitaba ari iby'amajambo, ariko nibikorwa. Kuri Pentekote umwami ntiyamanutse kuvuga ngo yego nk'uko nabibasezeraniye, ubu nzobuzuza mpwemu yera. Nta n'ikindi, ntihabaye gusubiramo isezerano, habaye ugusohoza kw'isezerano, ugushitswa. Ijuru ryarugurutse, mpwemu yera yaramanutse, umuriro w'Imana warakorotse ugwa ku muntu umwe wese muri bo. Indimi z'imiriro zaramanutse kuri umwe wese yuzuye mpwemu yera. Atari inyishu mu majambo, ariko inyishu mu bifadika. Ijambo ryarambaye umubiri, ijambo ryabaye igifadika. Nuko niko bimeze ku Mana. Murabizi neza ko umwami yatangajwe nka Mesiya imbere imyaka 1000, ariko igihe mpwemu yaza kuri Mariya, ijambo muri ico gihe ryahindutse umubiri, ryabaye igifadika. Amasezerano yaciye aba mu ncamake ashitswa. Buno nyene umucunguzi
qui avait plutôt uwari yarasezeranywe inshuro nyinshi yaciye aseruka imbere yabo nk'inyishu nk'ikivuyemo ijambo ry'Imana iminsi yose ryama gifise ikivamwo amasezerano yari yerekeje umwami Yesu yose yarasohoye muri we. Amasezerano yerekeye ku ishengero arasohoza mu ishengero kandi biciye ku ishengero. Uko niko dushika umugeni jambo. Muri kino gihe by'ukuri ni ikibazo gihambaye. Abantu baribwira yuko bari umugeni jambo iyo bavuze ijambo. Oyaye, si ibyo, si bijanye n'ibyo. Kandi oyaye, turi umugeni jambo igihe ijambo ry'isezerano ryabaye igifadika muri wewe no muri jewe. Aho rero tuba turi umugeni jambo. Umwami wacu yari ijambo ryabaye umubiri, ryagizwe umubiri. Turazi ko Pawulo arabyandikira Abaefeso akavuga ati iri banga ni rya Kristo hamwe n'ishengero. Abaefeso 5:32. Kristo n'ishengero ni ikintu kimwe, niwe mutwe, natwe turi ingingo. Ibyabaye kuri we bigomba kuba hamwe natwe, kandi nibyo dutegerezwa kumenya kuri uno mugoroba kugira ngo ducakire mu bwina bw'iwacu mu mitima ko bikenewe ko twuzura hemu yera. Igihe cyose tuzoba turi abantu ataco banezwe tukavuga tuti mwami nutwuzuze mpemu yera. Ibyo nibyavugwa umuntu agasenga muri ubwo buryo nta na kimwe kiba. Ariko mu bukwe na bukwe iyo dukoresheje inguvu tukabandanira ubwami bw'Imana, si ngombye kuvuga ngaho ingumwe nabe umuntu akoma induru gusumba abandi. Oya, Imana ntabwo itagira amatwi. Oya, ntuvugize induru. Urashobora kubikora mu kwizera. Ibintu byose by'Imana bishikirwa bifatiye ku kwizera. Nico gituma mwami wacu avuga ngo abizeye ibi bimenyetso bizoba n'ibitangaza bizobaherekeza. Mwene data Branham avuga ati inshuro 100 nimba bino bimenyetso by'ibitangaza bitabakurikiye nuko mutizera. Ibyo bitegerezwa kudukubita rimwe, bigomba kudukora ko rimwe. Ibyo bitegerezwa kunyengetera mu mutima wacu nk'inkota. Aho rero tuzoca tubona yuko hari ikintu runaka tubuze. Ntagomba kureka uno munsi some ubutumwa mirongo mike mu butumwa bwiza bwa Branham igice cya 2:6. Kubera iki mpemu yera yatanzwe? Jeffersonville 17:12-62. Ego havugwa mwimenyerezo wa umubatizo wa mpemu yera. Turahera ku rupapuro rwa 17. Aravuga ati uno munsi turabivuze guhera ubu, kandi tuzobereka handi hato yuko ari gusa abo buzuye mpemu yera nibo bazozamurwa. Mbere rino ryungane bizana ikintu riturika nk'ibombe, turi hafi cyane yo kuzamurwa. Ni ibyo nibyo twese turindiriye, ariko si uko turindiriye ubusa,
si uko tuza kurondera amavuta mu gihe cy'indengagihe. Ni ubu rero niyo saha yo gusuka amavuta ya mpemu mu macupa yacu. Nicyo gihe cyo kugira umwimenyerezo muri ubwo buryo. Ndafise amashimwe yuko Imana ikitwemereye kubaho muri ano masaha, ni kubw'ubuntu. Rero turabivuga guhera ubu kandi tuzobibereka hanyuma. Umurongo ngo ni abo gusa buzuye mpemu yera nibo bazozamurwa, abandi bapfuye bazozurwa inyuma y'imyaka 1000. Ni gusa abantu buzuye mpemu yera nibo bazogira umugabane mwizamurwa. Imana yaduhaye mpemu yera. Ni ijambo rikaze cyane, umuntu wese agomba kurifata nka nkama. Dufise amashimwe kubwo uguhishurwa kose kw'amabanga y'Imana. Dufise amashimwe kuko dushobora kubona Yesu Kristo umwami w'abami, nk'ubuganza abaganza mu bumana bwiwe. Dufite amashimwe yuko muri runo rungano rwa nyuma, nk'uko mwene data Branham abivuga, amabanga y'Imana twayahishuriwe guhera mu itanguriro gushika mu byahishuriwe Yohana. Ariko niba tuzi ayo mabanga yose kandi tukaba dufise ukwizera kose ngo twimure imisozi, tudafise urukundo, aho rero reka tutumbere urukundo rw'Imana rwarasutswe, murambabarira, rwasutswe mu mitima yacu na mpemu w'Imana, mpemu yera. Nivyo ijambo ry'Imana rivuga. Turashobora kugira inkomezi z'isi yose, ntituzohabishika. Reka mbandanye gusoma uwundi murongo bihuye n'ivyanditswe. Ntiwakijijwe igihe cyose utararonka mpemu yera. Murizera ivyo? Mpemu yera niwe yababwiye. Mwarihanye muraturira Yesu mu buryo bugaragara. Aho rero urashobora gushingira intahe Yesu, urashobora kumukurikira. Ariko uguhinduka k'umuntu ndikuba kuraherahezwa kiretse Imana irashirako ikimenyetso cayo kuri uwo muntu, igashirako ikimenyetso cayo kuri uwo muntu. Nico gituma Paulo yandikira ishengero ry'Abaefeso mu gice ca mbere no mu gice ca 4 ati, mwashizweko ikimenyetso na mpemu yera kubwo umunsi wo gucungurwa wanyu. Abaefeso ba mbere gice murongo wa 13 na 4:30 aravuga ati, bihuye n'ivyanditswe, ntimurakizwa, ntimurahinduka kiretse mumaze kuronka mpemu yera. Twizera Yesu Kristo, twabaye abizera, ibyaha byacu byarahariwe. Ni iby'ukuri kuko ibyanditswe byera bivuga ngo niwizere umwami Yesu Kristo kandi uzokizwa wewe n'inzu yawe. Aleluya. Byakozwe n'umwa 16:33. Ariko hano birarengeye kwizera. Hano ni ugukora ku buryo ukwizera kwacu nako uronka ukwemerwa n'Imana. Imana nayo igashinga intahe ukwizera kwacu. Turazi yuko handitswe mu Baroma 4 yuko Imana yahaye Aburahamu ukebwa nk'ikimenyetso cy'ukwizera kwiwe. Cyari ikimenyetso cy'inyuma, ikimenyetso cya mpemu yera twaragihawe kugira ngo tumenye, dushobore kumenya yuko Imana yaremeye ukwihana kwacu, yarakiriye ukwizera kwacu, yarakwemeye, yaremeye ko tuyihindukirira.
Si par exemple, nimba nk'akarorero faisons baptiser dans l'eau, twobatizwa mu mazi n'ukwizera démarche d'obéissance, ni intambwe yacu yo kumvira imana, mais la réponse ariko inyishu y'imana est que les cieux ni uko amajuru yuguruka nous baptisent akatubatiza son esprit. muri muhemu wiwe. La réponse inyishu y'imana marquera ta conversion Niyo la izo- pièce de son sceau. kwerekana uguhinduka kwawe kubw'ikimenyetso ciwe. Ntukekeranye ku guhinduka, ku gukizwa kwawe, ntukekeranye n'ukwizera kwawe, Ne t'arrête pas. ariko ntuhagarara. Dis Seigneur, niko umwami avuga. maintenant, je veux ubu rero aussi ngo faire ce ngomba gukora intambwe hawe nawe mwami, ndashaka gukora uwo mwimenyerezo w'indengakamere, ndagomba kubona inyishu yawe. ndiko ndabandanya ugusoma kwanje ku rupapuro rwa 18. nous a appelés. imana yaraduhamagaye kubwo gutoranywa. Vous pas mbega ntimunezerewe kuba muri mu biwe? ne remarquez-vous ntimubona yuko kuri uno mugoroba l'envie dans votre cœur, le inyota yo mu mutima wanyu feu du Saint-Esprit? ngo ndagomba mpemu yera? Il doit y avoir une hategerezwa kuba hari ikigusuguma, hari inyota y'ibwina bien si fort. iguma iba ikomeye. mwene data Branham abaza ishengero Ne sentez-vous ati, pas mbega ntimwumva ico kibasuguma mu mutima wanyu ce soir? kuri uno mugoroba? Quelque chose ne vous dit mbega nta kintu kibabwira hano mu bwina bw'iwanyu ngo ndagomba mpemu yera? arabandanya ati, mwami, je te veux. ndakushaka mu mutima wanje. Ce désir iyo nyota est en vous iri muri mwebwe parce que kuko Dieu imana écrit votre nom yanditse izina ryanyu mu gitabo cy'ubugingo bw'umwagazi. haleluya! imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. aho rero nous faisons ni partie twaba turi de ceux muri abo abo amazina yabo qui étaient écrits yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi wakerewe imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. aho rero imana place en nous le désir. icishira muri twebwe inyota kugira ngo adutegure kuzobana nawe. aleluya! ibihe byose, ibihe bidashira. Et parce que nos kandi noms kuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi imbere y'uko isi n'ijuru bibaho, Dieu imana ishira muri twebwe inyota yo kubatizwa na muri muhemu yera, kuko ibyo birakenewe kugira ngo tubone ubwiza bwiwe. haleluya! cela mbega ibyo biratomoye muri kino butumwa bwiza bwa mwene data Branham. murabizi, sinkeneye gushimika kuri kino kintu hano. imana yabikoresheje mu buryo butandukanye, na cyane cyane de manière évangélique. mu buryo bw'ivugabutumwa n'inyigisho n'ubuhanuzi n'ibindi n'ibindi. ariko hano dufise ubutumwa bwiza Qui est justement neza neza à la Pentecôte. buhuye na Pentekote. À la Pentecôte. na Pentekote Et je suis reconnaissant ndafise amashimwe ku que Mana nous l'ayons entendu, yuko que nous l'ayons entendu parler des twumvise havugwa amabanga y'Imana de la guérison des yo malades. gukiza Et de ingwara d'autres choses, n'ibindi bintu non seulement en tant atari que gusa prophète, nk'umuhanuzi, mais aussi ariko kandi pour la préparation de kubwo l'Église. gutegura ishengero. mbega byodufasha iki byo Arrêtez à peu kuba twarahamagawe ngo dusohoke tuve mu madini yose, si la préparation niba ugutegurwa kutari gufatanije n'umuhamagaro wo gusohoka, kandi tutakira n'ikimenyetso cy'Imana, ikimenyetso cya mpemu yera ngo dutware muri twebwe ikimenyamenya yuko ariho tuzoba turi mu kuzuka kwa mbere, kandi no mu izamurwa. Amen. à l'enlèvement. no mu izamurwa. Et je n'ai pas l'intention singamirije kuvuga ubutumwa bwiza kuno mugoroba, ariko nifuza gushimika ku mirongo mike no ku bice bya Bibiliya no kuri no butumwa bwiza bwa mwene data Branham. ndizigiye yuko Imana iza gushira mu mutima wawe no mu wanje inyota ikomeye cyane
que nous ferons violence ko tuza gukoresha inguvu Dieu ce mu soir. kwinjira mu bwami bw'imana kuno mugoroba tukaza kuvuga tuti mwami nutugire ico wakoze kuri bene data na bashiki bacu kuri uriya munsi wa mbere wa pantekoti. Amina, haleluya. niyabikora Tous dans la joie. twese turaza kuba turi mu munezero, nta n'umwe azoba agikeneye kubabara. Citation. Umurongo, Tous ceux abo bose que le Père abo data abo yampaye viendront bazoza à moi. kuri jewe, Et à tous, kandi bose à tous ceux abo qui bose viendront à moi, je bazoza kuri jewe le zobaha mpemu yera. Saint-Esprit. Cela aussi, ibyo nabyo ni iby'ukuri. Amen. Dieu est un Imana Dieu qui donne. ni imana itanga, Il nous fait des dons araduha impano de sorte. z'uburyo bwose, On appelle d'ailleurs le don mbere du Saint-Esprit. bayita impano ya mpemu yera. Je pouvais nimba gusa mettre dans vos reka cœurs nsubire kuvuga ngo yaba nashobora gushira mu mutima wanyu kubw'ijambo amajambo yanjye mukamenya ingene bihambaye kuronka umubatizo wa mpemu yera, du Saint-Esprit. umubatizo wa mpemu yera. Il n'a pu prêcher que la parole. yashoboye kuvuga ubutumwa bwiza gusa bw'ijambo, ibisigaye byari hagati y'imana n'abantu. ariko turumva yuko atafashe kino cigwa minenegwe, ariko cari cigwa yashobora kuvuga mu bwina bw'ubugingo bwiwe, kubwo ineza y'ubwoko bw'imana, kubwo gutegurwa kw'ishengero rya Yesu Kristo. ntiyaje n'ibintu bimeze neza, oya, yaje hari igikenewe c'Imana, ko uwo mwimenyerezo uwo dutegerezwa kuba kuronka imbere y'uko tuzamurwa. Amen. Urupapuro rwa 21 imirongo. ntimurashigwa ko ikimenyetso igihe cose mukivyizera, ariko igihe mwabirose neza mukaronka mpemu yera. hariho rero itandukaniro hagati yo kwizera umubatizo wa mpemu yera no kuronka by'ukuri umubatizo wa mpemu yera. twoshobora kwerekana ibyo n'uburorero bwinshi. Aburahamu yarizeye Imana, yarazi yuko isezerano iryo yari yahawe ku bwa Isaka bizosohoza, ariko ku ntango byari ibyo yizeye. ariko igihe gisohoje ukwizera kwarabonye ugusohozwa kw'isezerano. Isaka uwo isezerano ryavuga ko yari ari ngaho, yari ahagaze aho. niko bimeze no ku masezerano y'Imana yose. ubwa mbere aba ari ngaho nk'amasezerano ayo twizera, kandi biba bikenewe, yego, niyo ntambwe ya mbere. ariko muri uko kwizera mu masezerano y'Imana birakwiye ko hacaba ugusohoza kwayo. akandi karorero, Mwami yaravuze ati uzokwizera ibimenyetso bizomukurikira, bizomuherekeza. turashobora kuvuga inshuro 100 ko twizeye ugukira indwara, ariko tudashyize ibiganza ku bagwayi, abagwayi ntibakire. ni ukwizera kutararonka ugusohozwa. ukwizera by'ukuri kubakiye ku ijambo, ariko kutarabona ugusohozwa. dushobore gutahura rero muri ino minsi yuko umugeni ijambo bisobanura yuko ijambo ryose ry'Imana iryatanzwe ku bwiwe, iryo abwirwa rishikira ugusohoza kwaryo, rikaba igifadika nk'umugeni. turamaze kubishimika ko
dernier week-end, muri no weekend ya nyuma partout où Dieu a fait ahantu hose imana yatanze amasezerano igihe cyo gusohoza carashitse et le temps de igihe l'accomplissement cyo gusohoza était le produit cari ikivuye ni cari ikintu ubwaco cari gikenewe mu by'ukuri niko bimeze no ku mubatizo wa mpemu yera hano mwene data Branham aravuga umurongo ati ntimurashirwa ko ikimenyetso igihe cose muba muki abantu bizeye gusa ivyo ariko iyo mumaze kwakira mpemu yera donc rero si iyo seulement igushirwa kw'ikimenyetso nécessité n'ikintu cyangombwa c'Imana seulement ugushirwa kw'ikimenyetso gushobora kuba gusa gukorwa na mpemu yera aho rero duca tubona quel point la ku rugero runga ingene ukwakira mpemu yera bikenewe ndabibabwiye turashobora twese kuzuzwa mpemu yera kuno mugoroba amen tidukeneye d'attendre kurindira iminsi 10 irenga ko ariko gusa twiyugurure à la disposition twishire twegurira imana ishobore kubisohoza citation. umurongo Ce n'est qu'ainsi nuko gusa vous pourrez avoir mushobora kuronka umugabane mu kuzuka kwa mbere si le Saint-Esprit ni iyo mpemu yera vous rend le témoignage abashingira intahe entre en vous mpemu yera akinjira muri mwebwe akabashingira intahe des paroles que n'amajambo nous ne pouvons pas ayo facilement tudashobora gushibura iburyo n'ibumoso byoroshe oya n'amajambo ategerezwa kuronka ikintu akubwira nanje akambarira kuri uno mugoroba et nous allons tout à l'heure entrer en kanya turaza kwinjira mu masengesho duhe imana amahirwe ishobore kutwuzuza twese mpemu yera ntimubaze ingene biza gukoreka ariko ni igikorwa c'imana yaba nashobora kubikora mwobinsaba aho rero nomenya ingene bikora ariko kuko ari imana ibikora turagomba kuvyakira tuvyemere nk'uko abikoze atakindi ciyumviro c'umuntu ubwiwe n'ukwibaza oya ibintu imisi yose bizokwama bitandukanye nibyo twe twiyumvira nta na rimwe imana izokora ikintu nkuko wewe naje tuvyibaza igihe cyose bizoba bitandukanye ariko bizoba bijanye na Bibiliya bihambaye umurongo ubu rero mpemu yera arimwo arakora nkuko yakoze ku ntango ishengero est uni riramaze gufatana produit l'action kandi puissante du ririko ritanga igikorwa c'inkomezi ca mpemu yera amina il le fait kuko yabikora kera les mêmes œuvres bya bikorwa nyene ibyakoretse ku ntango se manifestent biriko maintenant biragaragara ubu manière. muri burya buryo nyene Ici, il hano indique le retour havuzwe ukugaruka ku ntango yesu kristo est pourtant le premier. niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma ni arufa kandi ni omega niwe ntango kandi niwe mperezo Il a agi uko yakoze ku ntango il doit ategerezwa gukora uko nyene ku mpera car la fin kuko impera igomba gusubira gushusha n'intango avant qu'il ariko imbere yuko ashobora gukora gutyo dutegerezwa twebwe nk'abizera dutegerezwa kubaho kubona ugusohoza kw'iryo sezerano atari gusa kuba abatwaye amasezerano y'Imana ariko nk'abatwaye ayo masezerano iryo sezerano Imana iragomba kurigira igifadika muri twebwe twe turitwaye était porteur de yego la promesse. Aburahamu yari utwaye isezerano hanyuma ryarasohoje rica rihinduka riba igifadika wewe nanje Nous sommes porteurs, turi abatwaye isezerano ry'Imana nous sommes porteurs. turi abatwaye amasezerano y'Imana Nous avons été pardonnés. twarahababariwe ibyaha Imana yaratugiriye imbabazi yatugiriye ubuntu kubw'amaraso y'umwagazi ubu rero Il veut aragomba guheraheza notre
uguhinduka kwacu. Aragomba kwishura, haleluya, kubwa mpemu wiwe. Amajuru niyuguruke, mpemu yera amanuke. Nimba kuno mugoroba tutari abatwaye gusa amasezerano, ariko tukizera yuko Imana ibisohoza, aho rero ivyo uburyo buciye bugufi bigomba gushika. Ntidukeneye kuzorindira ese nyene ari vyiza umurongo ukundi kundi. Ubu rero mpemu yera ariko arakora nk'uko yakoze ku ntango. Ishengero rirafatanye kandi ririko ritanga igikorwa c'inkomezi c'Imana. Mbega iryo si ijambo ryiza cyane. Turashobora kubona ukubangabangana hamwe n'Abikorino ba mbere 12 umurongo wa 13 ngo twese twabatijwe muri mpemu umwe kugira ngo tugire umubiri umwe, turi ingingo za Yesu Kristo. Mutahure irindi rimwe yuko Imana idashobora gukora ikintu na kimwe twe tutarimwo. Nk'umutwe ntashobora gukora ikintu na kimwe atagira ingingo, atagira umubiri. Aradukeneye, yaraducunguye, yari yacunguye ishengero kugira ngo abe umutwe w'iryo shengero, kugira ngo ashobore gukora, akorere mu bizera umwe kuri umwe, nk'uko akoresha ingingo ziwe ngo agaragaze ububasha bwiwe. Ubw'ivyo turakeneye ububasha bwa mpemu yera, ibijanye n'ubwami bw'Imana, ubwami bw'impemu. Haleluya. Muri ubwo bwami igikorwa cawe n'icanje ntibikenewe, mbere tunabisabwa gukora igikorwa gusa ca mpemu yera nico gikenewe. Paulo arandika kandi mu Bikorinto ngo umwe ahabwa impano iyi n'iyi, uwundi iyi. Inyuma y'ivyo hariho iryungane rivuga mu ncamake ngo ariko ivyo vyose ni mpemu umwe abikora, akagaburira umwe wese impano nk'uko abigomba. Kandi turakeneye igikorwa ca mpemu yera. Atariho bya bikorwa nyene byo ku ntango ntibizokunda, ntibizoshobora gusohoza. Atarimwo ishengero ntirizoshobora gufatana ngo ribe umwe. Abantu baragerageza kurondera abigishwa inyuma bakabikoraniririzako. Abantu baragerageza kurondera abantu babakurikira, ariko Imana yoyo ifata ubwoko bwayo ikarikoraniriza munsi y'umutwe umwe. Uwo mutwe ni Yesu Kristo. Natwe twese y'ingingo turemera tugateranywa ngo tugire uwo mubiri mwiza w'umwami. Twoshobora gusubira gusoma iyindi mirongo myinshi kugira duheraheze. Reka tugaruke muri Bibiliya tubandanye gato ugusoma kwacu. Kumbure kandi rindi rimwe murongo w'icenda mu gice ca mbere cyo mu byakozwe n'intumwa, murongo w'icenda. Inyuma y'ayo majambo aduzwa mu maso yabo, igicu kiramufata kimukura mu maso yabo 10. Bagihanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. Murongo wa 11. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru, azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Amen. Hano
m'arrêter reka mpagarare akanya à la fin ku mpera de la première venue du yo Seigneur kuza kwa mbere k'umwami mu gihe yagomba dans la gloire. kwinjira mu bwiza yatanze amajambo ya nyuma ayaha abigishwa biwe Alors qu'il venait d'être mu gihe enlevé yari amaze kuzamurwa ava hagati yabo et de disparaître amaze gukamangana batakimubona abagabo babiri bari bahagaze aho bambaye de blanc impuzu zera et faisait la promesse batanze isezerano retour. yo kugaruka kwiwe Il vient d'être enlevé ngo par amaze kuva hagati yabo en un mu instant. kanya Il a disparu dans un clin d'œil. amaze kurengana amaze gukamangana L'annonce arrive. maze gutangaza kuca kuraza ngo uwo yesu abakuwe Au milieu de vous hagati viendra azoza de la même manière uko nyene mubonye monter aja mu ijuru. ciel. Il s'agit en nibijanye hanyuma yego hanyuma nibijanye n'umwimenyerezo rero twe dukeneye kugira ngo tuzobe ariho turi igihe umwami Yesu azogarukira. il est dit ici. Haravuga hano kuri wera ku murongo wa 12 Après cela, il revint buno basubira i la Yerusalemu montagne dite des Oliviers qui est proche de Jérusalem. bavuye ku musozi witwa Erayoni uri hafi Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugenda ku isabato. Ils furent arrivés, Bashitseyo ils montèrent barurira baja mu nzu yo hejuru où ils avaient aho bari basembereye de aho bari basembereye à savoir Pierre ari et Petero Jean. na Yohana n'abandi ku murongo wa 14 haravugwa Tout cela abo bose était là-bas. bari hariya basenga badahumeka Dans la prière. n'umutima uhuye. Nashobora kubabwira yuko ni muri Luka havugwa ngo Qui se tenait dans le temple. ngo bari mu rusengero. Luka 24 havugwa mu mirongo ya nyuma ngo baguma mu rusengero bahimbaza Imana. Luka 24 53. Ariko hano ntibari mu rusengero, bari ahantu sur la colline dans la chambre haute où mu cyumba cyo hejuru ku musozi aho bakunda kubana n'umwami wabo. Mu rusengero ibintu byinshi byaragenda bikagaruka, hari bamwe n'abandi, était mélangé. ibintu byose byari bivangavanze. Baragenda hariya C'était souvent réunis bagiye hahandi bakunda gukoranira n'umwami Yesu kugira ngo barindire isezerano. Nous n'allons Ntitugenda hana hariya mu rusengero canke mu isinagogi réunissons dukoranira mu izina ry'umwami ahantu aho kenshi yakunze kuvuganira natwe ubw'ubuntu, kandi ntituza gusa hano kugira ngo tumwumve avuga, ariko tuza hano kugira ngo turorere tugire umwimenyerezo, kugira ngo tugire ubuzima bwo gusoza kw'isezerano ry'iwe. Haleluya! dutegereza kubyizera rimwe burundu. Ibyo bigomba kuduha umunezero w'ibyina. Ukwizera si ikintu kirambuye, oya, ukwizera ni ikintu cy'umunezero. Ndabikubwiye mwene data mukunzi, mushiki wanje, nimba ugomba kuzura mpwemu yera muri ino minsi, ntiwiyugare kandi ntiwibabaze, niwiyugurure, utangure guhimbaza, ushire hejuru Imana, utangure ushimire umwami kubw'ubuntu bwiwe. Mu gihe muhimbaza ugashimira umwami kubw'ibyo yagukoreye, mu gihe ushimira Imana inyinshi zoza, kuko ukwizera si ukuja ku muryango ngo usegerereze. Birivuga ngo bugururira ukoma, mubaza urondera araronka,
que nous devons uko niko ouvrir tugomba natwe kwiyugurura intérieurement. uburyo bw'imbere. Et les Saintes Écritures disent, Byanditswe byera biravuga ouvre grand ta bouche, ngo niwugurure akanwa kawe la nanjye ndaza kukuzuza. Zaburi 81:11. Hanyuma igihe umutima wuzuye umunwa urasesekaza. Luka 6:45. Mwene data ntidushobora kureka ngo tubabwire, niwizera ubutumwa bw'igihe bwa nyuma uzoba uri mu izamurwa. Dutegerezwa kubabwira yuko twizera n'umutima wose ubutumwa bw'igihe cya nyuma, ko twashyizwe ku ruhande, ko twumvise umuhamagaro w'Imana wo gusohoka kandi twamenye ubutumwa bw'ubuhanuzi, ariko ko twarose ubushobozi bunyiganyiza bwa mpwemu yera bushobora guhindura imibiri yacu ipfa. Nta kundi bigomba kugenda, ntidushobora kubyirengagiza. Ibyo bitabaye ntibishoboka. Ibyo ni byo twasomye hano. Ibyo byose ngo abo bose bari hajya bahuje umutima n'inama, bose babandanya bashishikara mu masengesho. Ntibaza kuvuga iki cyangwa kiriya, bose bari hamwe mu masengesho, bose bafise intumbero imwe. Iyo ntumbero kwari ukuhabwa mpwemu yera. Mpwemu yera ntibari barindiriye ikintu kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu bitandukanye. Oya, bose intumbero yari imwe, bari bafise inyota imwe, bari bafise ibyo bifuza bimwe. Amasengesho yabo yaregeranijwe, araduga ashika ku Mana. Imana yarishuye, Imana yarishuye. Bose buzuye mpwemu yera. Bimeze gute kuri twebwe kuno mugoroba? Ibyiyumviro byawe n'ibyanje mbega biragana he? Ese byoshobora gufatwa mu bubasha bwo kugenzurwa n'Imana? Ni byiza igihe mwene data Branham avuga muri ya sinema benshi babonye mu gikorane cyo gukiza indwara mu ntango y'igikorane, avuga ati ubu ndafashe impwemu yose munsi y'ububasha bwanje ku bw'ubwiza bw'Imana. Mpwemu yera wenyene ashobore gukora. Izindi mpwemu zose ziceceke mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ariko gusa mpwemu yera wenyene avuge. Mpwemu atangaza amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana ni mpwemu zitanga ubugingo. Aba igifadika, aleluya, imbere y'amaso yawe n'imbere y'amaso yanjye. Dufise amashimwe kubw'ijambo ry'Imana, dufise amashimwe bwo gusohoza kw'ivyanditswe kuri Isirayeli, dufise amashimwe kubwo gusohoza kw'amasezerano mu isi yose, dufise amashimwe kubw'ijambo ry'ubuvugishwa. Iyo ndababwira, twese ntitugomba kwidodomba, tugomba gushimira Imana ku buntu, tuyihimbaze, tuyishimire. Nitwidoga mbere guheruka, mbega bica biba ibihe bigoye, ariko muri kano kanya nta gituma na kimwe cyo kwidoga kiriho. Kumbure turacumura iyo tubikora. Iyo uno munsi tuzana ku musaraba akaga kacu kose umwe wese afise, ibintu byose byagomba kudutsinda hasi, twese tukavyikuraho, tukabita ku birenge by'Umwami Yesu, tukavuga tuti, Mwami, wamenya amaraso yawe ku musaraba i Golgota, warancunguye, warampamagaye mu izina ryanje, ndi uwawe ibihe n'ibihe bidashira. Nitwavuga tuti, Mwami, warantoranije, warancaguye imbere y'uko isi n'ijuru bibaho, murazi birakwiye
rimwe épancher son cœur à Dieu. umutima wacu kushikanira imana dufite amashimwe no kwemera Tu sais bien ceci et atari ukuvuga ngo mwamurazi ibi n'ibi n'ibibazo mfise n'aka kaga ibi oya suko siko dutera intambwe hamwe n'imana alors sur nous-mêmes twebwe tuca twizunguruka ko ntidutera intambwe muri icyo gihe au même endroit. tuca tuguma muri ca kibanza Si nous remettons tout au Seigneur, nitwaha byose umwami tukizera ugutoranywa yuko byose mu bwami bwiwe passe biba nk'uko abigomba que nous sommes kandi ko natwe twashizwe mu bwami bwiwe aho rero passera ibintu byose comme il le veut. bizogenda nk'uko abigomba murazi Que lorsque le Sauveur igihe umucunguzi est confronté à yahanganye n'ico na kijya kintu c'igetsemane n'ibindi byose byamushikiye ni petero si petero gusa umwasi muri we yavuze ati mwami seulement que cela ne t'arrive pas. ibi ntibizobigushikire yashaka ko umwigisha wiwe yamugombera inzira nziza iryoshe inzira itarimo ibibazo inzira itagira umusaraba inzira itagira ugucokorwa inzira atari upfu rurimwo C'est le genre de chemin que toi et niyo nzira wowe nanje nawe twoshobora kwifuza ariko twoca turonka ikintu gitandukanye souhaiter ce que urashobora kwifuza ibyo ugomba byose tiendra ce que Dieu a prévu. uzoronka icyo imana yakugeneye wewe Ah, Seigneur, uravuga uti mwami nari nifuza yuko ibintu byose byogenda neza kuri jewe none ni gute ugomba gutegurwa oya imana izokwinjiza mu buzima bwawe ibikenewe plus ni moins. atakivuye ko atacongeye ko kandi ntizoreka umuntu n'umwe ngo ageragezwe hakurya y'ibyo ashobora kwihanganira ariko azokora ku buryo ikigeragezo cyose akaga kose umubabaro ikintu cyose gihera maze tugashobora kucihanganira amen umwami arazi yuko mbere nawe tukavuga tuti mwami singishoboye arazi yuko tugishoboye kandi kwibyihanganira ariko hamwe n'ububasha bwiwe ndabibabwiye Si je regardais vers moi, iyo ndaba kuri je jewe me serais effondré depuis longtemps. Mais mba naranyitse kuva kera ariko iyo ndabye ku mwami une nouvelle force. ndonka inkomezi nsha Je vois devant moi les ndabona imbere yanje ubwoko bw'imana ishengero ubwo ubwoko imana yahamagaye ngo busohokane ubutumwa bw'urukundo n'ukwigishwa iyo imana yoshobora kuduha umunezero en ces jours. muri ino minsi Si la joie nimba yaba umunezero w'umwami washobora kuba inkomezi zacu te le dit, kandi ndabikubwiye haranditswe ngo nitwahimbaza umwami nitwamushimagiza tukamushyira hejuru uko niko nzokwereka agakiza k'imana za buri 50 murongo wa gatatu ntugume widoga ntugume widodomba no kuboroga wewe uzokwibabaza uzokwigwaza n'abazokumva uko nabo bazosha bagwara bumva ingene widodomba ariko niwabikora ubwina umutwaro ukawuzana ku musaraba ukawusiga ngaho mu bwina bw'umutima wawe wowe nanje twese dukora ikosa rimwe ubuzima bwacu kumbure imisi yacu imitwaro yacu tuyishyira ku birenge bya yesu mbere tutararaba n'iruhande yacu tuca tubikwega tugasubira kubitwara kandi hanyuma tugaca tubigwako tugasubira kandi tukabizana tukabigwa hanyuma tutaranabibona tugasubira kubitwara oya yarishize ko byose ibyo wagomba gutwara ibyaturega byose ibyadutsinda ibyaha byacu byose yabyishize ko tugomba kuba umugeni ijambo umugeni wo ijambo ry'isezerano muri kino gihe igomba kuba igifadika hareruya ku bw'ubuntu n'ububasha n'ubushobozi bw'imana hareruya ndabibasabye uno munsi ijambo ry'isezerano mbega ntiryasoje hamwe na mwene data Branham muri mwene data Branham umwami ntiyavuze ati ehe ndabarungikiye Eliya uvugishwa nanje imbere y'uko umunsi uhambaye uteye
ubwoba bw'uhoraho w'umwami uzotongora nk'itanure, uwo ibintu byose bizoshonga mu muriro. Navuze imirongo itatu hano, ni Petero wa kabiri 3:10, Maraki 4:19, ahandi sinzi ahariho ntacyo bitwaye. Ariko mu muntu w'Imana watumwe kubwo guhamagara ngo dusohoke, iyi mirongo yo mu byanditswe n'amasezerano yisunga we n'ubukozi bwiwe yarasohoje mu ishengero. Uyiha tegerezwa gusohoza amasezerano yose ayahawe abo bahamagawe ngo basohoke muri kino gihe. Nicyo dutegerezwa kubona. Ijambo ry'Imana ntiryasohoje gusa muri Yohana nk'ijwi ry'usemerera mu bugaragwa. Ijambo ry'Imana ryarasohoje mu mwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ryarasohoje mu ishengero rya mbere. Ijambo ry'Imana uno munsi riracasohoza. Haleluya! Ubwiza n'ibyubahiro by'Imana yacu. Ntidushobora kugira ubuzima imyimenyerezo y'abandi, dutegerezwa kugira imyimenyerezo yacu n'Imana yacu. Isezerano ryose ni ego kandi ni amina. Ijambo umugeni, jambo n'umugeni wa Yesu Kristo. Ni muri we ijambo ry'isezerano rishobora kuba igifadika. Ivyo Imana ibime nawe ibiguhe kubw'ubuntu. Ntibikenewe kuvuga byinshi kandi no guharira kuri ico cigwa. Uhagiharira ntaraba muri ibyo bintu. Mu by'ukuri umuntu yakozwe ko agafatwa n'Imana, agahamagwa gusohoka, akizera mu mutima wiwe, uwo azoreka ibihari iburyo n'ibubamfu, azoraba gusa kuri Yesu Kristo, azotera intambwe avuga ati, mwami, nakoranye nawe isezerano, nawe akoranye nanjye isezerano, zogukurikira hose aho uzoja. Ishengero ku ntango yari umugeni jambo, kuko ijambo ry'isezerano ryasohoye mu gitereko ciwe. Hamwe n'ibyo, hamwe n'ubwo kwambikwa ubushobozi bwo mu ijuru, niho hatanguye ukugaragara kw'impano za mpwemu n'ubukozi n'ububasha bw'Imana muri rusange bwashobora hanyuma kugaragara mu ishengero ku bw'ishengero. Mu ncamake bijanye n'igikorwa, hano turi muri no misi ya Pentekote kugira ngo tugire umwimenyerezo wa Pentekote, uwo bene data na bashiki bacu bakoze ku munsi wa mbere wa Pentekote. Bari bakurikiye umwami inshuro umwanya muremure, bari bararose inyigisho, bari bashize inyuma yabo umusaraba, ugucokorwa, uguhemukirwa, bari bakoranye batinya, kuko ntibari bamwe gusa, bari barugaye imiryango, ariko umwami yaciye aza hagati yabo aravuga ati, amahoro abane namwe, amahoro n'abane namwe. Igihe umunsi wa Pentekote wasohora, amajuru yarugurutse, umugisha w'Imana warasutswe. Sindasoma yuko ijuru ryoba ryarasubiye kugagwa. Sindasubira gusoma yuko Imana yoba yarahagaritse guhezagira muri bujya buryo igihushanyo mu butumwa bwiza bwose. Mwene data Branham yisunga Abaheburayo 13:8 ngo Yesu Kristo ni wa wundi ejo no munsi n'ibihe bidashira. Kandi muri we niho Yohana yashoboye kuvuga
ati niwe abatiza muri mpwemu no mu muriro. Uko niko dushobora kumurindira uno munsi. Nimunezerwe mu mana yanyu, muhimbaze umwami n'umutima wanyu wose. Uko niko dushobora kwakira uwo mugisha. Kumbure ejo mu gitondo nzoshobora kubumvisha hano ngene mwene data Branham yabisavye ku mpera y'ubutumwa bwiza bw'ijambo ngo abo bose batarakira mpwemu yera nibasenge ngo basengere. Muzotangara uburyo ingene bose bujujwe mpwemu yera, atari nk'uko we nanje tubyibaza. Nitutavyumva ngaha ejo bw'uburyo bwose, muzovyumva mu butumwa bwiza buzokurikira ubwo tuzorongeka. Ariko ndabasabye ikintu kimwe guhera kuno mugoroba: ntimukoranire ubusa hafi cyangwa kure, ariko tuvuge tuti mwami uduhezagire, ube kumwe natwe, usohoze ijambo ryawe muri jewe, kuri jewe, ku bwanjye. Nitwasenga twese gutyo, ibyo bibe iby'ububasha gusumba. Aho rero bica biva kuri masengesho yawe no kuri mpwemu w'Imana. Ubwiza bw'Imana buramanuka butwuzure twese. Ni bangahe bihuye n'ibyanditswe n'imirongo iyo twasomye bihuye n'ubutumwa bwiza bwa mwene data Branham bamenye by'ukuri no munsi ko ari ibyangombwa, ko ari ibyangombwa kuba two kuzuzwa mu buryo bwa Bibiliya mpwemu yera. Mwese nimukeneye kuduza ibi. Oya, nimwugurure imitima yanyu, mwugurure Imana n'umunwa wanyu, uvuge muti mwami no munsi nabimenye ndagomba kuzuzwa mpwemu yera. Ivyo kandi no munsi nimwavuga mu masengesho mwami, ndazi yuko umunsi umwe uzonyuzuza mpwemu yera. Ni ikintu kitavuzwe neza, iryo si isengesho unavyibagira. Ukwizera si ukwizera k'umunsi uzoza. Oya, yaba wagomba kwizera ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Igihe Marita yavuga ati ndazi ko mwene data azozuka umunsi wa nyuma, umwami yakozwe ko mu buryo bw'inyuma, aravuga ati oya, ati jewe ndi izuka n'ubugingo. Mu yandi majambo ngo ntukeneye kuzorindira, ntakeneye kurindira umunsi w'urubanza rwa nyuma. Jewe kuzuka ndi hano. Lazaro, sohoka. Ntidukeneye kurindira. Yesu ari hano kugira ngo yuzuze mpwemu yera, asuke mpwemu yera kuri twebwe, umuriro w'Imana. Haleluya. Ariko igikenewe gusa nuko tuba dufatanyije mu kwizera, dufise intumbero imwe mu masengesho. Umuntu niye yagorwa n'uwundi ariko avuze urwamo, umugisha ubugiye kuri we. Uno munsi umwe wese nk'uko abyiyumvamwo. Murazi hari abantu iyo bafise umusonga muremure bararira, abandi bagatwenga. Yego, ibintu biratandukanye. Umwe yishura uku, uwundi agakora uku. Umwe arasimbagirika, uwundi akicara. Umwe arahuha agahimbaza, uwundi arareka byose bikaba mu gacerere. Umwe wese akore uko abirongowe. Ibi birivuga ngo mwakirane mwese, mwemerane mwese kuko umwami Yesu yabakiriye kubw'ubwiza bw'Imana. Hariho bafise imigenzo sivyo, ntabwo imigenzo ijanye nuko je ndabishaka, ariko ni biremwa vy'Imana, bareke ko bimeze uko nyene. Mwene data Branham yavuze ati ishengero sakaburi, hagomba ko hariyo ikintu cyo umuntu yumva, ataco umuntu yumva kiriho haba ari urupfu. Amakoraniro yapfuye ni menshi cyane ariho, ariko twe tugokeneye ubuzima buje buvuye mu Mana, buzanywe na mpwemu yera. Ugusoza kw'ibyanditswe byera n'amasezerano ibifadika umutima wanje no mu mutima wawe no mu buzima bwanje. Mana duhezagire twese ubw'ubuntu. Amen. Amen.
ton esprit descende maintenant. muhemu wawe amanuka ubu kuri twebwe twese Comme à Jérusalem, nk'i yerusalemu la salle haute. muri cya cyumba cyo hejuru Fais descendre du ciel numanure mu ijuru le même feu. umanure wa muriro nyene kuri twebwe En ce temps muri kino gihe cyo gucika intege de tourment. no kubabazwa Fais descendre numanure uvuye mu ijuru le même feu wa muriro nyene sur nous en ce kuri twebwe muri kino gihe c'akaga no gucika intege que ton esprit tombe muhemu wawe yera sur nous tous. amanuke ubu kuri twebwe twese Comme il est tombé autrefois. nk'uko yamanutse kera mu nzu yo kwa koroneriye nutubatize twese Du feu mu muriro sacré wera et chasse de nos cœurs ukure mu mitima yacu de frayeur. ubwoba bwose utubatize twese Du feu mu muriro wera et chasse du cœur ukure mu mitima yacu de frayeur. ubwoba bwose amen Que ton esprit tombe muhemu wawe yera amanuke muri kano kanya kuri twebwe twese comme autrefois nka kera nk'uko venu à toi. abantu bakugarukiye Fais agir la puissance nukoreshe ububasha bwa muhemu hagati yacu ububasha bwa muhemu wawe hagati yacu uduhe ubutumwa bwiza de la vie. bw'ubuzima Fais agir la puissance de ukoreshe au milieu de nous. ububasha bwa muhemu hagati yacu Et donne-nous l'évangile kandi uduhe ubutumwa bwiza bw'ubugingo que ton esprit tombe muhemu wawe yera amanuke ubu sur nous tous. kuri twebwe twese Comme jadis, nka kera nk'uko habaye ibimenyetso byinshi nous attendons turarindiriye dusenga la salle mu cyumba c'amasezerano aleluya nuze vuba nuduhe kwakira ububasha bwawe Nous attendons turarindiriye dusenga la mu cyumba de la promesse. c'amasezerano Viens vite, nuze vuba vuba uduhe kwakira ububasha bwawe réveille tes enfants. kangura abana bawe basinziriye aleluya À un jet de pierre de toi sur la plage de Cédron. ahantu hari nk'intambwe aho umuntu yotera ibuye ku kibanza cy'isedro ntugaruke hagati yacu nk'uko wabikoze kera Et pose sur nous ushire kuri twebwe ikiganza cawe cacumiswe viens, nuze kuri twebwe tu le fais nk'uko wabikora autrefois. kera Et pose sur nous ushire kuri twebwe ta main ikiganza cawe cacumiswe